mwaramutse neza abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose nuri vyakizimana muri kumwe hamwe na Natali Nyamoya abakunda gukurikira ama audio Olivier ninde Natali ninde n'umugabo n'umugore ni bene data ni n'abagenzi turiko turasangira ibi biyago aho tugaruka ku vy'Imana yagiye iratwigisha kuvyo tugenda turiga mu buzima bwa misi yose mu vy'Imana igendera twigisha ama experience atandukanye mu vyo twabanyemwo no mu bitandukanye twakuriyemwo vyose tubizana hamwe bigahinduka ikiganiro ariko twitega kandi twizera yuko gicika bagage yo gufasha benshi batandukanye. Rero tubanje kubashimira kuko novuga iyo abamudahari ngo muvyumvirize kumbure ibi biyago ntivyobura kumbure ariko ico bura kumbure ni n'aya audio kuko tubivuga tutarinze tubifata amajwi ariko no kugira ngo namwe bishobore kubafasha bishobore kubatera intege. Imana rero ishimwe turashimira rero n'abatwandikira turashimira n'abadutelefona bariko baradutera intege hari abaduha imitwaro hari abadusengera hari abaduha intahe bice mu audio bice mu nyandiko mwese turabashimira nk'uko twababwiye intahe nyinshi n'ukuri byaratugoye ingene dushobora kuzikomunika kuko nk'amaudio baturungikiye hari menshi umuntu yarungitse n'ukuri yo bakozi bara hari n'izindi urumva umuntu agerageza mugabo bigoye kuko haba harimwo amadetaye y'abantu kandi aba bantu bamwe abumviriza amaudio bashobora kubamenya ariko hariyo nk'umuntu yanyandikiye aranshingira intahe ariko arambwira yuko izi nyigisho ku matamperama zamufashije gose ngo kuko yaramaze imyaka uwo babana ngo yaramukomeretsa bikomeye cyane hama mu nyuma ngo aca yitamwo kwinumira kubaho yinumiye ngo ariko hoho ngo acarapfa neza mu mutima hama mu nyuma ngo atangiye kumva izi nyigisho atangura gutahura uwo bubakanye atangura gutahura yuko ari tamperama yiwe ituma akora uko akora ituma yigenza uko yigenza. Ivyo rero vyamuhaye kuruhuka muri we hama ikintu caturyoheye nuko avuga ati iciza ubu biriko birahinduka mu rugo. Imana ishimwe cyane rero kumbura bariko bumva nk'izi ntahe ni nyinshi novuga izi ntahe zisa n'intahe zirenga 100 zigomba gusukunye amadetaye ahindukana amazina n'ibihugu barimwo ariko bigomba kumera uku bose iyo bariko barabivuga birashusha. Kumbura umuntu ashobora kuvuga ati basha nanje nuku nyene nanje nuku kumbura akantu nucije mu gatoyi suko ivyo biriko birahinduka nuko rimwe muriko murahinduka kuko Imana higomba kutujana no kuduhindura nka Shadrake Meshake na Abednego ntiyahinduye ubukari bw'umuriro ariko yakoreye kuri bo ubukari bw'umuriro ntibwagira efe ku buzima bwabo nuko Imana ibikora maze ukibaza ngo ni mu rugo vyaryoshe kumbe ni wewe Yesu ariko araryohereza muri wewe ku buryo biba vyose atagaciro bitaba bikikumena umutwe. Rero tugomba kubandanya turiko turavuga twatangiye tuvuga ku mwana w'umusanga ibiganiro byari bishushe byari biryoshe la fois passée ego abatayumvise iyo audio ndabatumirira musubira muyumvirize ni audio natwe yaturyoheye yasubiye kutwibutsa ibintu bitari bike nongera kubibutsa yuko iyo audio niyahera tuzofata umwanya wo gusengera abavyeyi bose bafise abana abigisha hari umwigisha yandikiye ati ntimuze mutwibagire natwe abigisha ntimuze mwibagire kuko hari igihe duhangana nayo matamperama mu gihe tutayazi ugasanga biragoye nukuri. Imana iguhezagire nagira muvuga izina ariko Imana iguhezagire wanyibukije ikintu kumbureje ntokwiyumviriye ego nimba hariyo umutwaro ufise ku mwana wawe ku mwana w'umugenzi ku mwana w'inshuti uradupartaje iyo mitwaro tuzofata umwanya wo gusengera hamwe ariko si twe tuzosenga tugomba gusengera hamwe namwe kandi twitega yuko Imana izokora ibihambaye. Reka mpe natarabaramutse hama tubandanye. Ndabaramukije mwese kandi ni Natali batarabyumvise nashaka gushimira n'ukuri abantu bose badushengera nta ni benshi kandi badufise ku mutima
imana ibahezagire rwose cyane. Rero nk'uko twabivuze uheruka abana b'abasanga ni abana basanzwe bafise attention yabo igoye gukapta entre guillemets umuntu umenga umwana arakujana cyane cyane uri umuntu nk'umumelankolike ukunda ibintu bipanze umenga umwana hari umenga yama yayata umenga attention yiwe ntifatika yamihindagurika muri aka kanya yari ngaha hirya ariko ntibisa ni mu melankolike kuko igihinduka ku melankolike nka meteo ni humeur ni bivumvura ivyiwe. Umwana w'umumelankolike umusanga nta bivumvura agira ari très enthousiaste ari umu extraverti yama agaragaza afise ibishobisho vyinshi donc ari agité nk'umukolerike. Ikindi naco twavuga ni umwana akunda kurota cyane afise ivyimviro byinshi ari muri karosi ni umwana donc kenshi banavuga muri ayo terme mu gifaransa bavuga chimérique yama ari mu vyimviro yamarota ni umwana afise ivyimviro bifructifia cyane ni umuntu agutera inkuru nyinshi abona ibintu byinshi byo gukora kandi ni umwana yama ari joyeux en général kandi yaba ni optimiste. Rero ni ikintu ciza cyane cyo kugarda nico gituma iyo umwana umusanga usa nk'umenga umushize muri cadre atamenyereye we attention yiwe yituma ba positif quand même ukayibrima acaba moins joyeux. Ico Nathalie ariko aravuga yuko ari umwana ari optimiste ari joyeux nagomba kubishingira intaye abasange uko dusanzwe tumeze kandi ndiko ndibona no mu myaka yahera novuga umenga tubaye muri idealisme donc tout est beau tout est joli ibintu byose bimeze neza abantu bose n'abana beza nta muntu ashobora kwiyumvira nta muntu ashobora kwicara ngo agire umugambi mwibi urumva ntibibaho ntibishoboka urumva ico kintu cyo kwama umenga ubona ibintu vyiza ni ikintu ciza gose ariko imana ishimwe cyane abantu babasange maze kumva batandukanye nukuri bama biro truva bafise abagore b'abamelankolike kenshi ni ikintu twagendereje mu bantu tuzinanye ni ukuri ugasanga benshi bafise abantu b'abamelankolike kandi ni cadre novuga ituma tugaruka kuko urumva kenshi nk'uwo mwana usanga ari umwana ari mu bicu ni umwana usanga ari mu bicu kenshi novuga agomba gusangira gatoyi dans une moindre mesure nk'umuflegmatique ni wa wundi ivyiwe aba yabitanze urumva nimba wamutekereye n'utuntu two kw'ishuri aradutanga ico wamuguriye ntatinya yuko ejo yoba yagitanze natararabizi n'abanzi b'abagenzi nimba hari ikintu nkunda n'umutima wanje wose ni naco ca mbere n'ivyi nukuri ndibuka nari mfise nk'imyaka 8 mama ntiyavyumva aramara ariko umenga narigeze kubimubwira kera nari mfise nk'imyaka 8 ahantu twaba hari abantu bagira ibintu byo gukina ndibuka yuko hari umugabo yari yadepoje isaha narakunda isaha bene data umva ingene ndabishyira muri kahise n'ubu abagenzi bari close barabizi ndakunda isaha mpuye n'umuntu simbona ivyo yambaye impuzu je mbona isaha yambaye rero ndibuka yuko narayifashe ndayinyegeza hama mu nyuma abantu umutima uraka ndagenda ndayisubiza ariko bashushe bataye umutwe urumva donc narayikunda gose urumva hama rero ni igitangaza hama nako ndagira iyo ndiko ndavuga nti mbe iby'isaha byo ndabihereye turiko turatwenga ati karose uratanguye donc urumva ikintu cyo gutanga amasaha urumva nababwiye yuko ndayakunda rwose ariko nagomba kubabwira nico ca mbere ntanga urumva ndamaze no harura amasaha maze gutanga kandi apana kuvuga amasaha yariyo yose y'agaciro niyo ntanga urumva donc nico kintu ariyumvira abantu aba muri monde optimiste kandi ni vyiza kuko de plus en plus hari abantu batakigira batacimvira ivyiza umenga baragyaraguye lamentation de Jérémie du matin au soir abantu bose ni babi nta ciza cova muri aba niki ariko buke
aba melancholique cyangwa education umuntu agenda aracamwo irakugarura ikakwibutsa ngo nimba wahuye n'abeza ni imana nziza muri bo, nimba wahuye n'ababi ni satani ab'influence akakorera muri bo, maze ukamenya umuntu wese n'ikibanza ciwe. Rero muri iyo novuga muri uko ateye ni n'umwana apardona facilement, urumva ni umwana apardona facilement kandi yibagira, urumva aragira abagenzi benshi agishika ahantu ni nka kujya k'umuntu akuze, donc umusange n'akana kakiri gatoyi kuko karakunda kwatirana uvuga les regards sur lui ou sur elle, amaprojecteur akabeko kaca kavuga utujambo twinshi. Ndibuka yuko nakuze karaswaganya nakuze ebana n'ubu ndacibuka mvise nk'imyaka 6-7 nicaranye n'umuonkle wanje turi ahantu mu Ngagara nkiri gato nkamuririmbira ndacamubona ariko aratwenga karira nafashe ibitari natanze ariko kubona uwo munezero keya muri we nkumva ari ikintu kidasanzwe. Ni nacyo gituma abantu babasanga nk'abana cyangwa uko bariko barakura ni abantu uzosanga bajya cyane novuga ku masene, donc par rapport y'ikintu cy'uko baba acteur, par rapport y'uko abantu baba prédicateur, kuko abantu bajya imbere y'abandi kugira ngo biserure bavuge bakaba ba coach, donc ni iyo ngabire baba bayifise kuko iba yarahereye muri bo. Rero utarumusanga ukamubona ni ukuri hari igihe uvuga uti uyu muntu yarahezaga afite ingabire zose zibaho, kuko n'abantu bari creative baragira ibyiyumviro byinshi. niyo muri ko muravugana amayide yiwe ni ukuri urashobora kumva yuko akudekurajije ukibaza uti jewe muri iyi si mbaho mubiki, ndazi yuko nshobora kukubwira amayide arenga ngahe ukavuga uti uyu muntu ni icabwenge n'igitangaza. umve ni ingabire, ni nka bijya twavuze mu bakorerike, hari ingabire bafise ibaha une facilité yo gukora ibintu mu buryo bwihuta. N'abasange baragira nabo ama creativity ivyiyumviro vyinshi, nico gituma kwikompara bene data, comparaison n'est pas raison, ntibikabe. Nico gituma rero ufise nk'abana bari different hacaba problem. Umwana nk'ucu utangura kumutuka wowe wamuri wiyerekana mu bantu, wowe wamuja mu bantu twenga ariko nturi capable yo kwiga, tu vois. Ntaca haza rero le conflit ugasanga urukura n'umwana wafashe négativement kuko ishuri canke ingene ishuri riremye c'est pour plus les mélancoliques, ukaca uvuga uti uyu mwana arangoye kuko umenga ni karosi, donc ararota no mu ishuri ni capable yo kugenda bien ko madame ko arigisha canke monsieur ko arigisha umwigisha aragenda akiruka akagaruka agarutswa nuko agemure création kuko mu muri création il y a une activité il est différente iramufasha. Mais quand même aussi ce sont nkuko bivuze n'abana baharira bataganya ishavu, batagumiza ishavu, batibikamwo mais aussi bari naïf, extrêmement naïf, urumva na naïveté uranayikurana. Rero nkuko ivyo bivuze kenshi nabonye abasanga bari kumwe n'abamelancholique hama bakorerika bari kumwe n'abaflegmatique. C'est curieux, nabirumatse gutyo kenshi. Rero n'abana aussi nkuko rizeje kubivuga, iyo hari groupe y'abantu ni groupe tureke umukorerike ari extraverti yamashaka gukontrola abantu, uwo mwana wewe umusanga ni umwana ashaka kuba le bouffon du roi, yamashaka gutwenza, yamatira l'attention kugira ryohera abandi, non pas seulement n'abakuze mugira n'abana kugira baryohera, ni wa wundi batibagira facilement. C'est wa mwana muri groupe mukiri bato mutazokwibagira mugabo we atigere yibuka abandi yigera yibuka abandi na gato. Ivyo nivyo ni ndazi yuko nubu kumurengwa magaruka ku mwana hagaruka no kukuze hari ibintu byinshi novuga bashusha basa. Jewe mwaravyumvise mu audio twagize kera sino bitebako, ariko iyo muye n'umuntu akanshuhira ndamushuhira kumurusha, urumva. Donc hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati kabeme ni ibintu byo gukina sinema, no pas du tout. Kubera iki? Kuko ni ikintu kindimwo, ntushobora kuza kunshuhira ngo ndushe, kuko hari abantu ndazi yuko twaraduhura bakabona par exemple abantu nko kuvuga ubutumwa hano mu ishengero hava haje imbere havuga ijambo ry'Imana, mu nyuma urazi yuko abakozi b'Imana hajya yavuze ubutumwa hariyo benshi baca bagenda na protokole babateruye babareruye, donc
je ntibyakunda hari igihe cyangwa kujya mu bantu nkavugisha umuntu niyo nabonye umuntu umenga ari hirya ari wenyine nkamwegera bite murakomeye tukavugana ukabona yuko ndamushuhiye muga apure duhuye hari n'igihe natarambaze none wamumenye avuga ni wapi ubu ni ko amushuhiye rwose avuga ntiwabonye nawe ingene yashushe ni ukuvuga sinzi numva icyo kintu petetre ni wa mutima wo kutagomba gushuka wa mutima wo kuryohera abantu uba uri muri wewe urumva uwo muntu mbazi yuko duhura amasegonde cyangwa umunota itarenga 2 kandi ndazi yuko petetre ntituzopfa dusubiye guhura muganga nkavuga iminota 2 ndashobora gukerera ikintu mu mutima wiwe batazopfa yibagiye ndashobora kumutuma yibuka yuko afite agaciro umve abasange nuko bameze n'icyo kibarimo bisigura rero yuko puisque umwana fonctionne gutyo ni umwana yamari umuvyeyi yamafise tendance kugumugarura donc nibaza ko intambara umuvyeyi yagira ni yuko usa nk'umenga urukuragara kumenga n'umwana atacaca asa nk'uwangara kubera yamarija mu bantu ni umwana aryohererwa abantu muri rusange cyane gose donc umwana ashobora kuyerera nibaza ko wakunda kuyerera kurushaka meme kuyerera dans le sens kwa muje kurondera n'abandi kuri wowe ntuvyita kuyerera ariko umva umuvyeyi wundi avuga ati none ko wamumenga uri mu bindi by'abandi je nibaza ko aussi le défi pour les parents no kumwigisha iyo bari kora natwumviriza nuko si byiza yuko ukasi enthusiasme umwana bafise uwo muriro muzima ico ubwo buntu bwiza butuma amererwa neza mugabo nukubwankadra utabuzimije nukubworiyanta utabukashije ngo umuntu amukomeretse umubwire uti reka ko wamurukura rote mwanya yose mumenye aussi ko nayo Yosefu bamwita karose donc iyo rêve Imana yashize muri we yatumye ashika kure kuri icyo kintu cyo kuyerera ko mburenda gisobanure neza si kuyerera kugira uyerere no en fait umusange arondera il cherche à s'amuser la compagnie des gens ni ukuvuga iyo kompanye rironse muhira azoguma muhira ni ukuvuga akeneye we kuba amuse aho ari hose aryoherwe ikirori n'ikirori icyo kirori ukakimuhera mu cyumba ntazoyivamo urumva ariko ko mu cyumba ari za mure nyine akeneye variyete akeneye kubuja nicyo gituma rero usanga kumbure ashobora kubuja tugenda aha duhindura aha urumva donc nicyo kintu usanga aryohererwa ariko nkamwe urashobora kuryohererwa hahandi urabizi yuko par exemple turi ko turavuga ibintu byo gufungura tugiye muri resitora uvuga uti ni ya pla nyine cyangwa nkeneye iyindi ariko si nkeneye gusa iyindi pla nkeneye no kujya kugerageza ahandi urumva hano atari resitora yakunze yumva yo kwamajyaho ariko jewe nibyo nohajya mugabo hari ahandi buguruye hari ahandi nabonye hari ahandi nabonye hamanitse iki hari ahandi nabonye iyi foto nacyo gituma mpora ngura ibintu mfungura bikangwaza urumva ari aventurier iyindi point ni uko ari aventurier c'est vrai kubera jenanje nkiri muto nk'umumera akari twarabivuga ni umwana aba akeneye rimwe na rimwe kuba wenyine hari uwo tugeze kuvugana ati warakoze kunyibutsa yuko rimwe na rimwe dusa nk'abacura intimba nivyo nka Olivier il a le plaisir d'aller ailleurs kubona abantu benshi nanje hari igihe mba nkeneye ce plaisir yo kumva ndi jenyene c'est contradictoire ni opposé totalement Olivier kumva ko atatahura ati umugore wanje agira deprime non c'est pas de la dépression shaka kumva ndi jenye rero ayo ma besoin ari différent rero nirukura rero umwana kenshi malheureusement umurera nk'uko ubibona hama nibaza ko le défi yo kurera uwo mwana w'umusanga afise sa forme d'attention no mu kwiga usaba Imana uti Imana mfasha ntahuza mu bwenge kuko n'ukuri narabonye Imana iratanga ubwenge irashobora kuguha ubwenge ingene urera uwo mwana parce qu'après tout Imana niyo yashize uwo muriro iyo sentiment ubwo bugwaneza butuma aja amere uko ari naho utahabaye hafi byo hava bimubera igitsitaza ariko c'est une bénédiction kuko nibaza yuko ikintu cyose Imana yose iduha ibifise une responsabilité tuba dufise une responsabilité donc yose irafise fardo yayo donc impano yose ingabire yose umwana w'umuntu ashobora kuronka yamifise un fardo à côté kuri icyo kintu ariko uravuga cyo gusamara cyangwa
cy'ukurangara nabonye impanuro abashakashatsi abapsikologe bakunda gutanga baravuga yuko ari byiza yuko umwigisha cyangwa umubyeyi aguma agarura umwana hahandi kuko repetisiyo kuko akeneye aguma ahindura mugabo iyo uguma umugarura biramufasha gusubira kwama kuri ya ide do depart agasubira akaguma ariyo yifokarizako koma afise umutwe ukunda kujya n'ahandi ni education du cerveau uramurera ukamufasha nicyo gituma rero umwana mwibuke rimwe na rimwe hari igihe tugerageza kubashyira ko imitwe y'abakuze bakiri abana ni byiza yuko mwiga icyo kintu navuze muri 1 Corinthiens 13 verset 4 Bibiliya itangiye kuvuga urukundo ihera ku kintu kimwe l'amour est patient l'amour est patient kwihanganira umwana natara ari ikintu yavuze rafuwa pase ariko aravuga ati ndazi yuko nkunda kubwira abana none jusqu'à quand nzobibabwira gushika ryari ariko ukibuka wowe yuko haheze imyaka 30 40 50 60 icyo kintu imana ibandanye kwihanganira ni byiza kwihanganira n'abana bacu rero turagomba kurangiriza nk'aha kuri ibi byigwa by'aba bana ariko tuzofata umwanya tugire umwanya w'ijoro sipesiyare yo gusenga tuzosenga zoba ari kwa mungu buca ari kwa mbere burundu zoba ari kwa mbere nagomba kubatumirira muze mudufashe dufate uwo mwanya wo gusenga hazoba ari imitwaro itandukanye y'abantu dufate umwanya wo gusengera abo bantu bose bafite ikibazo cy'abana hari abafite ingorane z'abana bafite probleme yo kwikonsantara abana bisoba ko bakuze abana bari brutale bari violent urumva hari abafite abana biba bafite utugeso nk'utu hari abafite abana bafite ingorane zitandukanye n'abafite niyo tuvuga abana si abana bato gusa hari abana kumbure ba adolescent bari mu bintu by'ubusambanyi abandi bari mu bintu by'urumogi urumva abandi bari mu bintu bitandukanye donc ivyo vyose turagomba gufata umwanya araba hanze araba muri Afrika turagomba kuzofata uwo mwanya dusengere hamwe dushigikiranye rero turagomba kubatumirira ni ukuri muturungikira ariyo mitwaro cyane nimba hari uwundi muzi bishoboka yuko atari umwana wanyu cyangwa mutarabyara ariko hariyo umwana muzi mugomba ko dufataniriza hamwe murashobora kuturungikira imitwaro tuzofata umwanya dusengere hamwe imana ibahezagire rero mugire ijoro ryiza abandi nabo mugire umurango mwiza amen.